Yesu ni kama asali ya nyuki, utasikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, utasikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, utasikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki. Amahoro neza. Amahoro. Ni sawa? Ni sawa cyane. Akazina kanyu mwitwa bandega baje? Izina ni Fiston Ndikumana cyangwa ushobora kumamagara kandi Fiston Smith. Fiston Smith. Fiston Smith tugize iminsi tubona kuri TikTok yuko hahiye kabisa ugeze mu makameshi. Uri mu gukwiza Emily. Yabagufollowing. Ariko turabona yuko biteye igomwe kuri ETS Kamenge. Tutakubeshe uri Umucoatch? Yeah, ndi Umucoatch vocal. Yeah. Usanzwe ufise centre ubyigishamo? Nahandi atari ngaha nyene kuri ETS niyo dusanzwe tubikorera. Uratubeshe? Yeah, naho nyene. Nta centre irihisha? Aya, nubanda kubesha nanje. None wumva uzoyitanga? Ya navuga ko buri muri process, nibaza ko igihe gishitse, nibaza ko bizoba. Niko bavuga imbona kazoza. Bizoba 2040 canke 60. Igihe sinovuga ati ngo bizoba igihe kiniki, ariko menya neza yuko nejo canke hirya yejo bishobora kuba atari kure cyane gose. Urashobora kutubwira ibintu ingene wabitanguye na ryari wabitanguye? Ya, ibi nabitanguye mu mwaka wa 2018. 18. Ubu ni hafi imyaka 7. Ya. Rero n'ubu turacabana dukora nkuko nyine tubikora nyene. Ya. Wabitanguye ubizi canke nawe waje kwimenyereza nk'aba bandi baza? Ya. Washobora kubizi cyangwa donc ufise ingabire yo kuririmba, ariko kandi ntangabire itagomba gukura kuko igihe cyose iyo uri kuriga ubu utegerezwa kubandanya nyine ukura. Rero naje ngaha nanje ubwanje bifise no munsi sikuvuga yuko naje donc ndabifise, ariko kubera ko nabandanyije nigisha donc byagiye birama evolution. Watanguye kwigira mu bandi canke nivyo watanguye wiga uhereye kuri rezo sociaux? Buri mwigisha wese bafise uburyo akoramo ibintu byiwe. Washobora kujya ngaho ukigisha abantu, ariko kandi muri vie privée yiwawe hariya naho ugerageza kwiga donc mu buryo butandukanye. Mugabo rezo igufasha cyane ni YouTube canke ni inde platform wewe wubuyi? Ya TikTok niyo nkunda gukorera ko cyane, hamwe na Instagram. Izo zindi urumva ni donc ni zikora nyine ibintu by'ama video officiel, ariko urumva TikTok, Facebook hamwe na IG sinzi sange mwera ko cyane. Fiston Ndikumana arafise studio? Ya, irahari. Studio musical record life. Ya. Ninaza uzondikodingira nkeya? Nta kibazo. Ku buntu? Ya. Ukadukorera nk'ama instrumentale iyi ku bantu boshaka kugushorera ari nk'abantu mwakoranye kuri ETS urabacishirizamo? Ya. Nk'aba wagira coachinga bashoboye kuza urabibashoboza? Ya. Kugira ngo ubone umwana wagiye uracoachinga yuko yakuze ukamusupportinga muri ubwo buryo nyene ubushoboye? Ya, ni mpamvu navuze yuko nateguye yuko nzogira ikintu ku buryo
abanyempano nzogenda ndabona mu baririmbyi hano nzogenda babafasha mu bijyanye no kuba promotinga aho ngeza jewe ubwanje. Muri iyo myaka indwi uramaze kuramura abaririmbyi bigenga, ni ukuvuga bajya basohora indirimbo zabo? Barahari ba gospel, barahari ni benshi. uriya mbe yitwa nde? Uriya ni wa muramuye? Uriya ariko arakocinga hariya? Bariya bose batanguye donc dukorana. Kandi cyangwa aheruka hanze? Sinzi, birashoboka. Yari yagiye muri iyo ntuze nyene ndibaza. Kumbure. Yego. None nikihe wo twizeza ku bantu bashasha? Narirya tubona ubimaze mu imyaka indwi, ubona vyarevoriwe, uraronka umukate, uraronka aho upanga canke wiyubakiye kugira wizeza abantu yuko nabo nyene enjuru bazomera nkaho bakagira studio. Ni ukuvuga bagatera imbere mu ndoto zabo bari bararose. Evolution irahari, donc si vyo twonyegeza kuko ni ibintu bigaragara, ariko kandi twebwe icyo dushira imbere si uburyo cyangwa amafinansi yo kubikuramwo kuko na n'uburyo buhari. Bisanzwe bizwi yuko muri gospel habaho kwitanga, gukorana ubushake byonyene, sino ibyo bindi ni imihezagiro Imana itanga, unakora ibyiwe donc pembeni. Usanzwe ukora ibindi bintu? Yego. Fiston Kumana yari arazi icongereza cyane, naracumvise. Bini Giswahili nibyo uza ku ishuri? Yego. Urabesha? Nize langue umva muri cyo gimba ko bica bi. Wacibandanya kuri kaminuza? Kaminuza sinayibandanije. Ni kuvuga langue wakiritivye muri ibi nyene uri kurakora? Yego. Nk'ubu emission yo mu congereza wayikora neza? Yego. Tuzokurondere naho nyene? Nta kibazo. Yego. Reka tube turabashimira, turaza guhurira muri performance. Murakoze. Yego. Amahoro? Maro neza cyane. Amakuru yawe? Ameza cyane. Urashobora kuvuga cyane? So nameza cyane. Ego. Akazina kanyu gabasha ninde? Nitwa Christophe Nkunzimana. Christophe Nkunzimana. Turumva yuko tubasanze ngaha kuri ETS Kamenge. Naho ikihakorerwa turakizi, narirya ubona menga hari natire ituje imeze neza, nta muyaga uhari. Turabona kandi ntitwirirwa turabaza mwaje mu byo gukuza amajwi. Mbega mu Gifaransa babyita gute? Mu Gifaransa tukunze kubyitwa travail. Travail. Canke kugira ibintu by'amatekinike vocale. Tekinike vocale tuba tugiye mu Cyongereza. Tekinike vocale. None uri umuntu uze Umucoatch? Ni genda umwarimu. Wabitanguye ryari? Biramaze nk'imyaka ishika ku 15 ko ndigisha. 15? Muri kino kibuga ca ETS. Jewe mbwira, hariho abaririmbyi bagiye basohora indirimbo zabo. Wagiye urakocinga? Hariho abatasohoye indirimbo ariko bageze kure mu buryo bwo gukora. Baririmba mu yandi matimu. Bakora amakaraoke kandi bemewe cyane mu gihugu cy'u Burundi hano. Wewe uretse bya technique vocale, uravuza instrument? Sanzwe mvuza battery. Battery? Battery niyo instrument ashoboye kuvuza yonyine. Nta bindi ushobora kuvuza nka piano, guitar, bass solo, acoustique? Nagerageje acoustique ariko yarananiye cyane. Muri iyo myaka 15 ubona ugeze he? Mu yindi 15 bizoba bimeze gute? Mu yindi 15 yoyo ni myinshi cyane, ariko muri iyo myaka 15 yo irangiye nuko maze kugira basi abo ndamura basi ubwanje ndashobora kuba ntaragere aho ngeze cyane bya dufate mwese igaragara, ariko musi y'impwemu hari imitima yabeshi cyane imaze kubohoka. Imitima yabeshi cyane imaze kubohoka. Ni ibintu ukunda cyane, hari inyungu bimaze kukugezamo mu byerekeranye n'uburyo bw'amafaranga. Ndavuga nko kuba upanze bien, ugafungura, ukagira nte, canke ziganzu zisohora imiziki. Wowe ufise ikigufasha kurikodinga ibintu byawe?
ivyo ntibihari ariko uburusho bwo ntibubuze ibyo bimaze kuba byomarira ntibibuze ariko icyo nzi cyo kandi uko bamwe mu bo nigishije hariho abafise studio recording kuvuga nk'ashatse kugenda biba byoroshye cyane n'abandi bashatse kugira icyo bakoze baca bajaho nyine yego nk'abo mwagiye mukorana urumva baca baronka ama opportunité yo kugabanizwa nk'amahera ku ma studio amwe reka tubashimire tuzobatumira mu kiganiro cagutse shingene amajwi agenda ingene bigenda mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga mu myaka 15 ubu umaze kumenya ingene bigenda muri wewe ufatiye ku kungene byakugendeye ibyo tuzoshobora kubisiguraho kandi soko twaba tumaze imyaka 15 ibyo tutarabigeraho cyangwa dushobore kuba twobimenya nibyo twigisha kamere turabashimiye murakoze cyane ubundi munsi tuzabarondera twiyaguye twicare ahantu nyene kibiganiro ubu tubasanze kuri tele murakoze cyane gusubira kutwibutsa akazina nitwa Christophe Nkunzimana murakoze musubire ku mirimo amahoro ni sawa ni mwivuga amazina yanyu kugira dukomete ku mazina ni Abizeye Benyarene nawe Sonia ego hanyuma murashobora kuza kuvuga cyane kubera nta micro wireless fise rero ndababonye ngaha ni ku munsi wa gatandatu hano kuri ETS Kamenge kandi ndabona muracari bato nkawe wiga mu kangahe ngiye wa gatatu nyene ntuze post fondamental ugenda uyu mwaka nawe mu wa kabiri wewe umaze uyu mwaka muri post fondamental urugendo rwo gutangura kuzamura amajwi rubafitiye akahe kamaro jewe kuri je birafasha kuririmba cyane no gusoma usanzwe uririmba muri hehe kwishure hariho no mashinga ni hehe kuri Saint Esprit na wewe weni Johnson ndumva ko muri abanyagihosha rero birakugirira akamaro muri ntuzeye narijya musanzwe mwiga note musicale burya uburazi kugira solfège sineza gusangira nzobimenya ndacyari mushasha nukiri mushasha wabitanguriye mu windi kandi muri Saint Esprit genda bizi yuko umwigisha byigisha tafyina atayuba nk'ubu nta rurimbo na rumwe urakira ngo uririmbe mu manote ndabiheruka kera muri dozier ni wabibandanije akiza gutravaya bisanzwe nyene ega n'umwuga none ushaka uzobigumemwo utabizi reka tugaruke kuri ETS Kamenge waje ijwi ryawe rimeze gute sinuguruka cyane sinaririmba rwose ngo banyumve niyo naririmba nafise amasoni ukunda hariho ijwi riza riva mu nda ryarindi mbe n'amajwi ahora bigisha ameze gute voix de tête natatu mu muhogo ukundiriye mu yakorohera wewe ryo mu nda ucurimba irya kabiri n'irya mbere nawe naje n'irya kabiri kera gusa n'irya mbere gatatu ndabiririmba mugurumva ko uwo agusumbye ijwi burya baririmba irya kabiri sije kuko bivanye n'ijwi ufise niryo rikoriyanta ijwi uririmbamo ego muranezerwa na Fiston Ndikumana ego uriteguriye kuzoririmba indirimbo yiwawe nta badamu hora wumva baririmba ninde kwespira ni umuntu uba wakakwa akarorero w'umugore w'umukobwa aririmba ninde Istanish oya inde baririmbye muri healing songs uvuga umwe kuko umwe wese agira uwomuha intege akamuinspira ni inspiration aba akuye kuriwe
nawe ninde jewe Eh. kuri jewe ni benshi bamfashije hariho Fiston nakubwiye mu bakobwa mu bagore hariho nyene mbona warda ego bavyumvise ego kandi aririmba neza yarimba neza ego uhejeje post fondamentale urabona yuko uzoba urindiriye kwiga kaminuza na master na doctora uzobibandanya kuririmba nawe cyane gose abavyeyi muravyumvikana barabashigikira umviriza rero ndababwira mukurire muri studio rero no ngaha urumva genda rero babafashe muri uku kwezi ngira gusigaye mugende mujane muri babiri mukora indirimbo y'iwanyu mugende muyiririmbe muzobona abandi bana mu Rwanda muramaze kubabona abana batoya mbe Dorcas na ntuze wibaza batanguye bangana na mwebwe ubu barakuze umwe agiye kurongora none ko kimuto bitangura tuzobitangura twinde gusa ikibazo cy'amashuri ya mbere amaze avemo tubone uribeshe umwanya nawe umwanya no mu wa gatatu umwanya urabura urakunda WhatsApp umviriza ugenda uhebe WhatsApp niyo twigira mwigira kuri WhatsApp noneho kuri Google canke kujya kuntu mugira amarusheje ujya mwanya rero wakoresha uraba WhatsApp cyane genda ukore canke TikTok urazi kwitesha umwanya umuntu kandi mu Burundi ntibiranaba eligible kugira ngo uwari we wese abeneficie ku mahera ya TikTok ujya mwanya uzogende ufatire mu gusofia usubira inyuma ugire solfege narya wize ku ishuri nziza uzobona akarorero kabyo ndabashimira uyundi munsi nzobahamagara turahane hantu ndababaza ibyo mwashitse subira wibutse abantu izina nawe ego hello how do you I'm so good. Can we continue to speak English or we can change? Oh, me English is not. I'm not long to speak English because English is so hard to me. Yeah, I heard English to my coach Smith. Your coach Smith. Yeah. But for me, I cannot speak English. Speak English in the long time. Long time. Yeah. Yeah, I speak English when I'm singing. I'm singing like I'm a hey. Just you start it. Eh? Start it. Start to do what? Sing. Sing. Yeah. Oh my God! So good. Oh! You're so handsome. I sing well? Yeah. Oh my goodness! This my is Jesus. the beginning. I like to sing. Ooh la la. Oh. Yo. Let's continue in which language? Oh, we can speak Swahili. Swahili. Yeah, Swahili for me. I You did. don't speak Swahili. Oh my God. I oh my didn't God. speak Swahili. Let's speak Kirundi. Let's speak Kirundi. It is possible. Okay, yeah. Mwaramutse. Mwaramutse gose. Uno munsi twabasanganye na Fiston Ndikumana cyo kimwe n'abandi bantu barenga ijana. Yeah. Kuri test coming. Greatest coming. Ndabona kandi uri fit. Yeah, the okay, the fit, the good. Biboneka yuko womenga uri muri Amerika. Oh my God. Jenda n'abandi bantu nyene baritiranye zingangani bagaca bayita Amerika. Yeah, America. American. Ugomba kuzobiki? Je ngomba kuzomuririmbira birangiranwa hano muri kino gihugu ndetse no mu bindi bihugu byinshi. Wabitanguye gute ubigejejehe muri imbona kazoza? Kuva nkiri muto namye mfise impano yo kuririmba namye niyumvira ikintu kinini cyane cyo kuzomuna komera rero giye nahura na Fiston Smith naciye nagukirwa gose mu ngabire yanje No mu mutwe no mu majwi no muri look ego na vision none tubwire wabitanguye ryare? Natanguye kuririmba kera gusa travail vocal nazitanguye muri 2021. 2021 il y a 4 ans uri kurakora. Urumva hageze 4 ans. Ko ndinga kuri test kunda. Naramaze kubona impinduka idasanzwe.
uramaze gukora indirimbo first song indirimbo ndazifise zanditse gusa sindaronka uburyo bwo kuzisohora ingo nkurangire studio tuze merci. tujane Merci beaucoup. ku mahera make Merci beaucoup. 70,000 Oh my god, that's wonderful. yeah ari mugenzi dukorana twakoranye indirimbo yambwiye ko nosubira nyene akanshishirizamo reka nzoce ntwara wewe Oh my god, nta kibazo kabisa. studio iri iruhande ya Ecole des Pousses Okay. y'Abadventiste Merci beaucoup. Merci. zoze tujana Ouais, merci beaucoup. ntimuze muvuge ngo byazimvye Non. ariko 70-80 wokora Oh. studio y'abakizwa nta ndirimbo isanzwe izi z'abasitari bakoresha n'iz'abakizwa Abadventiste Merci beaucoup. karibu Oh, merci na. ego Ai sasa. rero kuvuga itangura no gushika uno munsi akamaro karakaze bimeze neza mu majwi tangura rero Akamaro. Umajwi kundirimba. Bimeze neza mu majwi cyane. murakoze turabashimiye Yego. mugirigwe neza Sawa murakoze. Fiston Ndikumana Yeah, ikiganiro cyacu wabonye ko twakibandanije yego. twabonye ugeze ku bantu benshi bangana gute Sha igiti nacyo nzi ariko umva barashika nk'amajana 2 oya ni barababijana. barababijana Yeah. abo bose uri muri deri wabo ubyumva gute Ni Grace n'ubuntu kandi donc ni Imana ikora. umwe ubu uramenye nivo ariko canke hariho abo utaramenya bien Yeah. ubafasha gute umwe ugerageje gupima umwe ufatiye ku gihe aba amazi arabomenya nabo ntamenya ariko urumva donc benshi muri bo ndabazi. yego uzokomeza kugera ryari Nibihe byose. ibihe byose Gushika Yesu ntakupfuye Yeah. rero Fiston urakoze undi munsi tuzoguhamagara Asha je ndahari. wama ngaha ture samedi Samedi. mugana narumvise ko mukora no hagati Yego hagati mu ndwi ubundi ko turakorana bibanye umwanya. turagushimiye cyane no hezagira Namwe murakoze cyane bari bahezagi.